Kw'isoko. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Igenekerezo rya 8 ruheshi ryabaye umunsi udasanzwe mu Burundi aho uhariwe gukunda igihugu. Uwo munsi ukaba washizweho n'umugambwe CNDD-FDD mu ntumbero yo kwibuka uwahoze ari umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Imyaka 5 uwo munsi ushinzwe wobusigura iki ku Barundi? Woba ari umunsi koko wo gukunda igihugu canke wo guhayagiza umugambwe uri ku butegetsi? Muri kino kiganiro kw'isoko turaza guha ijambo abanyepolitike batandukanye hamwe no mu mashirahamwe adahanira ivyicaro vya politike kugira badufashe gutahura ijambo gukunda igihugu. Kuri mikro mukaba muri kumwe na Pacifique Nkeshimana. Kaze. Ndagukunda Burundi gihugu c'amavukiro, ndeka ndakwiginagure we mwiza horaniteka. Ku nshuro ya 5 Uburundi bwaraye buhimbaje umunsi witiriwe gukunda igihugu. Ni umunsi uhurirana n'itariki uwahoze ari umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yitabiye kw'Imana. Umugambwe CNDD-FDD bakaba ubwabo bawimviriye kugira bibuke Perezida Nkurunziza bari bise imboneza y'amaho. Byinshi kubijanye n'uwo munsi tubaze Dani Claire yatwumva mugenzi wacu wa Radio RPA. Mu ntango umunsi mukuru witiriwe ugukunda igihugu wari umunsi mukuru witiriwe imboneza idasanzwe y'amahoro wahitwe na Perezida Nkurunziza. Iyo mboneza idasanzwe y'amahoro yari Perezida Nkurunziza ubwiwe nyene. N'umunsi mukuru wagengwa n'itegeko nimero 1/6 ryo kuwa 10 Ntwarante 2020. Byari bitegekanijwe ko uzohora uhimbazwa buri mwaka ku itariki itari bwashingwe yo mu kwezi kw'indwi, ibirori bihagarikiwe na Perezida Nkurunziza nyene. Vyahavuye bihinduka amaze kwitaba Imana. Ubutegetsi bwa Ndayishimiye yahavuye amusubirira bwaciye busubiza iryo tegeko imbere y'inama nshingamateka kugira rihindurwe. Kwigenekerezo rya 20 mu kwezi kwa Rusama mu mwaka w'2021 inama nshingamateka yahavuye itora ihindurwa ry'iryo tegeko. Ni naho rero umunsi mukuru w'imboneza y'amahoro wahavuye uhindurwa uwo gukunda igihugu maze ushigwa no kuwa 8 ruheshi, itariki yo kwibuka umuhisi Nkurunziza yitabiye kw'Imana. Itegeko rigenga uwo munsi ni itegeko nimero 1/14 ryo kuwa 4 ruheshi 2021. Ku nshuro ya mbere rero uwo munsi mukuru wahavuye uhimbazwa kuwa 8 ruheshi 2021. Gukunda igihugu ntibirashikwa neza mu Burundi kuko igihugu kirangwamwo kutubahiriza amategeko, imvugo zibabwanko hagati y'abarundi, ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu. Ivyo bishikirizwa na Olivier Nkurunziza arongoye umugambwe Iprona, aho yemeza ko umuco wo gukunda igihugu ukwiye guhera mu ndongozi z'igihugu. Umuntu yifuza ko abarundi bakunda igihugu abashatse gushingira ko abarundi ubwa mbere bakundana bafatiye ku butandukane bwabo bw'imigambwe, bw'amoko, bw'intara, bw'amadini, kuko tukumva ko twese tworengera ivyo tukaba abarundi kuko igihugu c'ametso. Ivyo navyo kugira bishoboke nuko indongozi z'igihugu cane cane zitegerezwa kwisunga amategeko agenga igihugu, kurengera ka mwana wa mama, kubahiriza agateka kazi na muntu, amategeko y'igihugu akubahirizwa ntihagire nyagupfa na nyagukira, tukagwanya ibiturire, tukagwanya agatotezo n'agahotoro. Kubwa Epitase Nshimirimana umuvugizi w'umugambwe MSD, guhimbaza umunsi wo gukunda igihugu hibukwa uwahoze ari umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ngo vyibutse ibikomere n'amakuba abarundi baciyemwo n'ubu bakibandanya kubamwo bivuye kuri uwo yahoze arongoye igihugu. Ko umuryango wiwe, no kuvuga umuryango wa Petero Nkurunziza, wibuka Petero Nkurunziza, nta kibazo tubibonamo kandi ntaco bidutwaye. Ivyo n'uburenganzira bw'umuryango wiwe, naho abarundi uyu munsi badafise uburenganzira co kimwe bwo kwibuka ababo. Ariko ko abarundi bose bakubitirwa kugenda kwibuka Petero Nkurunziza, nkaho womengo Petero Nkurunziza yabaye intwari,
ivyo oye biza gusubira gutoneka no kwibutsa amagorwa atagira uko angana abarundi bahuye nayo gushika n'uyu munsi bakirimwo kubera uyu yahoze ari umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Petero Nkurunziza nta butwari twe tumubonamwo ubwiyorobetsi, tukamubonamwo gukunda inda yiwe, tukamubonamwo ububeshi butagira uko bungana, tukongera tukamubonamwo kudakunda igihugu arico catumye anakwegera igihugu mu manga gushika uyu munsi tutabona n'ingene kizoshobora kuyivamo. Kuko muribuka ko kuva Petero Nkurunziza ashikiriye ubutegetsi nico gihe abarundi batangura kwicwa urupfu rw'agashinyaguro. Kuva Petero Nkurunziza ashikiriye ubutegetsi nico gihe uburenganzira bw'abanyagihugu bwatanguye gukugwaho, kandi undura kuba Petero Nkurunziza yaritoreje ikiringo ca gatatu cari kinyuranye n'amasezerano yarusha abarundi bari barumvikanye, kikaba cari kinyuranye n'ibwirizwa shingiro ryo mu 2005 abarundi bari baratoye, agahitamwo kw'imigwi itandukanye y'abarundi twomoka tukaja mu mahanga, abandi tugoregwa mu makambi y'impunzi, abandi tugoregwa mu minyororo y'akarenganyo. Ibi bintu kugira ngo tuzobibabarire Petero Nkurunziza biragoye. Mw'ishirahamwe Parseme gishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo kugira bashike kw'iterambere rirama, barabazwa nuko uwo munsi abantu bitiranya kuba ku butegetsi no gukunda igihugu. Abari ku butegetsi ngo nibo biyita ko bakunda igihugu, abatavuga rumwe na leta bakabita abansi b'igihugu. Iyo siguro ngo siyo na gatoyi. Dukurikire Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parseme. Gukunda igihugu rero twagira twibutse hajya nta muntu adakunda igihugu ciwe. Abarundi bose barakunda igihugu cabo, abarundi bose barabona ko bakunda imico yabo, ntawe udakunda igihugu cabo ngabo. Mugabo rero abantu bashaka gutandukana ku vyumviro vya politiki, ariko kutahuza ivyumviro vya politiki bamwe baca bakitana abansi, bamwe bakitana ngo banka igihugu, abandi nagira gute. Urashobora kugira ibibazo n'intwaro ibihari mu gihugu mugaso kuva ku bucaro, abantu baze baratandukanya ibintu. Hari abantu baba bari mu ntwaro canke bari nko mu mugambwe uri ku butegetsi bagaca bamira ngo no bakunda igihugu gusumba abandi, sivyo? Urashobora kuri mu mugambwe uri ku butegetsi bwari buri kurafata nabi, ugisahura, ugira iki, wewe uzomara iminsi inzahabu z'igihugu zikorera ugira gute, amatungo y'igihugu nyuruza, usubira hama uruza kw'iradiyo ngo urakunda igihugu, toteza abantu ugira gute, hama ngo urakunda igihugu. Urumva rero ni ukumenya gukunda igihugu ico bisigura, kandi aho tutatahuye bizoguma bitugora. Izo mpande zose zitandukanye twumvirije zirekana neza ko ijambo gukunda igihugu rikigoye gutahura mu ndongozi z'igihugu, kuko uwo munsi wategerezwa kurangwa n'ubumwe mu Barundi, hakirindwa ka mwana wa mama, ariko uno munsi ukaba uri kurarangwa no gukumirana. Ni na hano duciye dusozerera ikiganiro ku isoko, mwariko mugishikirizwa na Pacifique Nkeshimana. Naho ubutaha. Cari ikiganiro ku isoko.